ubu je no muri leta rega twavuze ko atakugusubira kugura imodoka zindi mekaniki buni electric nizo twavuze abibone ko na presidence ari presidence ariyo yafutanza akarorero kama voiture electric burya imisi yose umuntu aragira ubwoba bwiyagiye kuko ntahazi uko yigira kure ye yavuye niko agira ubwoba bwishi kuko abona ati none ndasubira inyuma ko ari kure ayaja naho ntabona niho rero ubwoba buhera igituma tudatera imbere mu Burundi ntabagwiza tunga dufise iyo ndabivuze abantu baca ngo none bagiye bagwiza tunga bajyana bagwiza bukene sonde commissionnaire umugwiza tunga n'umuntu agwiza arema itunga urumva rero ni waburindiriye aho emwe ni wafata urugendo uragura igenda gushika Gitega uri muri mariage entre tibirajaja byose leta mpa ahandi mu bindi bihugu murumva leta iriko bakama station gatutse nagira nk'ubu hari uwundi mugwiza tunga avuga ati ama ubu izigezweho ni voiture electric ngende kubaka station ngende ko aha ni leta izopfota ndabwire ahubwo ni mushake we murazihe bakuzizana kuko usabwa murindiriye ko leta izokubaka ama station rindira bije y'umwaka ubu none bije ntitwabahejeje kuyitora hajya kugira ngo utore umuti w'ikibazo ubanza kumenya wewe ikibazo cyawe esheke wageze mu buzima rero ibintu by'iterambere ni no gufata urugendo kandi ruragumye ari ya de risque nk'ubu rero abantu bari kuvuga bati sha hari ikindi kiraga kibonetse bavuze haza ama voiture electric abandi bagacavuga ati genda mfumagira ga station kamwe ubundi ati naje ngira kandi gushika usanga ari twishi muga nk'uburindira ntubona ko buri kurapena uzozubona zaramaze kugwira ziciye haza izitagikwiranye n'imiduga zirenze ko gusa kuko babonye bati baratumaranya amahera uno munsi ntibariko baraza mukuru w'igihugu cyacu ciza ci Burundi namwe banyavyubahiro mwese muri hano turabahaye amahoro y'Imana ku mazina banyita Alphonsine niyo nkuru imiduga ya electrique tukurikije ingene twayitunze hanze ni myiza mugabo hariho ingendo zidafatwa niyo miduga kubera ko ugeza aho uba decharge uricara ugaterama kugira ngo yuzure zirafise amashargere zigendana twe twaguze mushasha iragira chargere bigendana ukayisharije ijoro igasharije amasaha 8 iyo niyo bigendana mugabo hari ama station iruzura minota 30 rero twagomba tubasabe mugire ama gas station menshi yiyo miduga ku buryo nk'iryo rya Bugarama rijemwo ama gas station kuko igizimye nta gitoruzana mu ibido ucuterura kandi irya miduga burya ifise towing ziwabo uyiteruye nabi irapfa kuma rero mubanze mutugwirize ayo matowing n'ama gas station kuburyo nitwayizana tuzobave tuyiterura tuyishikanya igiye tugasaka turacikoreye umuzigo wa kahise byose leta mpa ahandi mu bindi bihugu murumva leta iriko bakama station gatutse nagira nk'ubu hari uwundi mugwiza tunga avuga ati ama ubu izigezweho ni voiture electric ngende kubaka station aha ni leta izopfota ndabwire ahubwo ni mushake we murazihe bakuzizana kuko usabwa murindiriye ko leta izokubaka ama station rindira bije y'umwaka ubu none bije ntitwabahejeje kuyitora nta birimo nta kubaka ama station birimo no kuvuga bije y'umwaka niho tuzovyiga kubaka ama station normal reka ndabereke igituma tudatera imbere mu Burundi ntabagwiza tunga dufise iyo ndabivuze abantu baca ngo none bagiye bagwiza tunga bajyana bagwiza bukene sonde commissionnaire umugwiza tunga n'umuntu agwiza arema itunga urumva rero ni waburindiriye aho emwe ni wafata urugendo uragura igenda gushika Gitega uri muri mariage entre tibirajaja hari abazifise ngaha sindumva bidoze dushaye duhamagara nta numwe afise wowe urayifise uridoga
oya murakoze je nitwa Evra Habyarimana twaragize on a investi ici mu Burundi haciye quelques mois twaruguriye la première station de recharge rapide hein, pour répondre kuganishure ku byo muheje kuvuga yuko ama station atari ku bwinshi. C'est vrai que misanzwe ko umukuru w'igihugu yaje kuyivuga iyo ni devoir y'aba investisseurs kati ko turahemiriza cyane abantu bashaka kuvyubaka parce que ugiye kuraba ndabibona ça fait amezi ane twuguruye ndabona abantu baza bamwe barashima cyane abandi barasaba yuko tubigwiza n'ingoga mugabo derrière c'est pas ko tutagomba kubigwiza il faut aussi ko imiduga yinjira n'ibindi byose kugira nsubire inyuma gatoya umugambi twawugize haciye imyaka 2 tutanguye mu Burundi aho natanguye kubibona imbere yuko tutangwa kubona n'ingorane y'ibitoro iri ku isi yose c'était une opportunité bon une vraie opportunité navuze ati hari ingorane y'igitoro mu Burundi ko gitotora inyishu ndabona yuko dushobora kuinvestissa muri ivyo vya mobilité électrique kuko mu dusanzwe dukora tugira dans le développement, le financement et le déploiement des infrastructures d'énergie pour les industries. Hanyuma muri mobilité électrique hajya igikomeye cyane c'est pas amaborne ni production et distribution d'énergie. Donc ndabona umutahe urimwo muganda ndabona yuko kugira nzoshobore kugaruza ifo yuko dushobora gusha hamwe turi benshi kugira ngo ibyo ntibishobore gushoboka. Niho twaciye turaba d'abord abantu ngira imidugo shobora kwinjira twaragiye turaraba abajejwe ibya bashobora ibi byo kwankuraje aba investisseurs ndabwira yuko il faudra kuraba exonération y'imiduga électrique kandi nkabandi bishima cyane gose ko byabaye voté récemment aho bakuye batangwe bagabanya gato ubu baranabikuyeho byose kuko bavyankuraje hanyuma ndavuga ati iyi miduga électrique il faut ko ibi mishasha kwera itari mishasha batterie ntibifise garantie il faut que dushira un environnement de financement kugira ngo turabe ingene abagomba kuronka iyo miduga électrique bashobora kuba financer mu modèle bitwa bahanze murabizi vya leasing bitari bihari ngaha ay on a fait j'ai approché beaucoup de banques hariho banki imwe yavyemeye ijambere ntuze KCB niho mwabibonye yacigira en partenariat la condition bavuze bati toshobora gufinancer imiduga leasing mugabo il faut que tu dufise concession cyangwa ndabwira abantu bavuga bati kwa jewe spécialité yanje ni infrastructure c'est pas kudanza imiduga ndabwira bati ni mugura ama concession légale muzane imiduga hanyuma mu finance monnaie locale kugira ngo abantu bashobore ko amabanki ashobora gutanga ama leasing muri monnaie étrangère mu madollar donc hariho umwe yabitanguye je ndiko ndumva kenshi banavyidoga ngo arazimvye shangira iki no gati désolé de le dire nuko atari mu Burundi n'umuhindi il aura toujours raison d'autant plus que abarundi atazobikora bonyene donc yarafashe marché araza aragira concession ngira mwarabonye yuko ari wa mbere yatangwe kubigira kuvyekeye ama leasing imiduga niho rero twaciye dushiraho ya investissement ya mbere twibaza yuko bizofata umwanya kugira tumenyereze donc twuguruye muri mars dernier haciye amezi ane uno munsi tukaba dufise ico bita turi débordé ngira baca mbona abantu bandonkira amafoto nari ino ngo twacitse sopribu ndabikunda cyane ko abaye ko baratwankuraje mugabo kenshi nuko benshi yuri kuri investissa hari ibintu byinshi ugenda uraraba ubu tugira extension hajya kuri station Kira hanyuma kugenda guhumurize justement avant la fin de l'année tuzogira hazobaje igitega ni corridor nord igitega Ngozi hamwe na Kobero donc on a déjà travaillé avec les administrateurs locaux bose barabizi igitega Ngozi hamwe na Butihinda aho tuzokugurura ama attribution ama visite technique yatanguye kuraba aho tuzoshira ibibanza byose ivyo pour le moment nta ngorane nimwe nkaba mboneyeho nakadi kubashimira parce que narabonye yuko la loi a encouragé ubu abantu benshi ndabasurisise n'abantu bambaza ingene bashobora kubigira on ne pourra pas satisfaire yo marché twenyene niho nabwiye abantu uno munsi iti abantu bose bagomba baze on a mis en place des mécanismes y'abashaka kuba financer mugabo again nkuko mukuru w'igihugu yabivuze il faut pas kwaza abasharlatans parce que ivyo bintu si ivyo gupfa gutamo gutya se kugura amaborne abiri ngo cugenda guproginga ko bahita gute regidezo bisaba ko ufise amahera kugira transfert bisaba yuko ufise amahera kugira stockage ntugenda kugira ngo nkuba habaye un peu de télestage il faut pas kugenda gushaka groupe électrogène il faut que ufise ama batterie donc c'est tout un budget c'est tout un programme turafise programme twashizeho mugabo benshi baraza ko twaapproche tubabwira montant n'ingene bashobora kubigira biroroshe il faut que ufise apport ubu hariho na banque locale ishobora kwifinansa ngaha ay CRDBM ko accompagner abantu bagomba kugira infrastructure gabo il faut juste pas kubivuga ku majambo il faut kubikora donc ivyo biko birakoreka donc
C'était juste kugira ndabishore yuko ivyo bintu peut-être byakozwe biziko biragira donc no munsi jusqu'à la fin de l'année muzoshobora gutwara imodoka shikwiga Ngozi Gitega Ngozi na Kobero. Ico nagomba gusaba je nabonye en tant qu'investisseur ngaha muri iki gihugu hariho volonté yo guhamagara mitayivuye hanze. D'abord c'est très important de savoir yuko amahera atava kure cyane gose arava muri Afrika imbere ko ava mu Faransa canke muri kuba bari muri Occident benshi barazi yuko ubu d'ailleurs Occident nta gifise Afrika amahera muri Afrika ahanini iya mu mabanki yo muri Afrika n'abyo bita ama banque de développement ari muri Afrika. Alors ijoje nabonye ngaha mu Burundi ubu duhejeje kuvota un financement justement de 2,5 millions de dollars sur lequel vont être investis 100% au Burundi hanyuma abe na converti muri monnaie locale. Iyo ivyo bintu kugira on a sécurisé iyo financement il y a 6 mois donc c'est-à-dire validé mugabo kugira ashobore gushika mu Burundi il fallait des assurances et certaines compétences. D'abord mu Burundi ikintu je nabonye intambamyi vraiment ya mbere nitwa ko yuko yobe ikomeye ni uko dufise hariho akantu gato tutaratangura gukora ku bundi ko ndayivuga nda professeur ko mbonye mukuru kubabwira c'est juste travailler sur la notion du risque pays. No kuvuga yuko abantu bazana amahera mu yakuye hanze murabizi notion de risque pays hariho ibintu byinshi Burundi bumaze gutera imbere byamaze gukora. Malheureusement on n'a pas communiqué avec les instances de notation de pays. Quel est l'incident bidutera kuri twebwe yuzanye amahera uyakuye hanze il faut kugira ayo magaranti bose baragusaba n'ibiki byose rapatriement n'indika mugabo birakoreka aussi mugabo azimvye kubera amagaranti donc amahera ya levako ko bareva ku madette ku ma equity kenshi uzosanga kuri le montant de l'assurance de la garantie igera gushika sur 50%. Aho jewe mazigiye mbwira ababijejwe ndamaze gusaba mubonano na ministre wa finance ndamubwira yuko ubu kuri niveau tugezeko il y a possibilité d'améliorer la note du pays. Dushoboye kuyameliora hazoba gahengo cyane gose kuvyerekeye amafinancement va hanze gato anava muri hejo ashika ngaha azimbutse. Ico ni cyambere. Ica kabiri hari ico bita manque de compétences mu banque commerciale. Nukuvuga mwandovye umukuru w'igo yivuga mugabo mu bundi buryo aba banki yo ngahamenyereye ikintu kimwe gusa nukuvuga n'umuntu akadandaza agatanga garantie hypothécaire akagira gute iyo haje ico bita ma trade finance ce n'est même pas que uvuga ati hariho manque de volonté des banques commerciaux. J'ai été approché critiqué de travailler avec une banque qui est CRDB Bank. Ce n'est pas parce que je l'ai choisi parce que c'est une banque étrangère, parce que ma banque publique là, c'est les seuls aujourd'hui capables de structurer un financement et sécurisé au niveau de la région. La plupart des banques d'office sont nombreuses. Peut-être kugira amatrade yo ngaha mu Burundi ibikorwa ibisagwa ama hypothèque n'ibindi byose mugabo hageze kuja hanze hageze ikintu cyose urwamagara baravyumva ko bakeneye guhamagara amahera ava hanze mugabo les compétences locales ntizihari. Ubunya tous les investissements que tumaze kugira jusqu'à 3,5 millions de dollars ont été facilités parce que amahera n'ava hanze ukinira banki yacisha commercial ntuyazana mu fuko uteza kuyatrasa bakayakira bakayavunja hanyuma akabona mako ya patrimoine. Hariho compétences concours de compétences twafashijwe cyane na ma compagnie d'assurance quand même hariho nka Sokabu yashoboye gukorera na ma assurance yitwa Africa Reinsurance kugira ngo bashobore kwerekana yuko bashobora kugarantisa ibintu ze by'iwacu ama banques commerciaux. Haracari ikibazo kinini ya cyane gose nukuri mu bintu ndaziko mukuru w'igoze vuze ikintu bacagikurikiza kenshi ndamaze kubibona umunsi muri discours yavuze ati ayo mabanki gituma taza n'amahera ese ko bari assez compétent bazoca bisubirako kubera na CRDB ivitumva bobo baraguhamagara wowe niyo banki yonyene maze kubiza bakwiza tunga banga bakora ngaho bavuga ati iyo batumvise ikintu kinini barahamagara uwo mu apporteur d'affaires uwo muntu afise iyo noze muri credit bakakubaza ati bigenda gute tugufashe gute jusqu'à ce que bagusha en contact avec la CRDB Tanzanie yonyene. Bon alors ni facilité peut-être bafise ariko c'est regrettable que les banques locaux batagize effort et je l'ai toujours dit, j'ai pas peur de le dire ndabatwibwira abasiyo ma banque bari yizi nukuri on ne pourra pas évoluer mu gihe ivyo tugomba gukora biba ku majambo gusa ntibibe aussi mu bikorwa naho rica biza ntushobora kuza uvuga ngo ufite ama investissement ngo ugomba ivyo ugomba kugira hariho je n'ibintu bambwira
vuga ati twotangurira ku tuntu duto no kuvuga kuzana 1 million 2 millions 3 millions 4 ibintu biri tangible. Quand tu me dis des investissements en termes, c'est pas pour me moquer de qui que ce soit, mugabo globalement nkaca numva yuko kumbwira nka 30 millions de dollars. J'adore kubaza quel est le fonds qui te soutient, quelle est la preuve des financements fils. Na uvuga ufise umuriyoni umwe utegereza kwerekana source of fund, amahera ingina amahera sécurisé. Urumva ivyo rero abantu benshi nivyo bituma dusubira inyuma parce que hariho abaza bafise amadossier ari peut-être tangible bo bashobora usanga umurongo wabo ntibashikiriwe ko ari abantu bavuga amajambo menshi ibintu tutopfa byarabaye. Et c'est comme ça qu'on va dire que les choses ne se font pas. Donc pour justement soutenir ibyo mukuru gaje kuvuga ase kubivuga ndetse ko tsohinduka no musi murabanza kubona ama industrie de beta gute les usines, les petites unités de production. Depuis que le président de la République dit qu'il faut produire localement, les jeunes se sont mis. Aujourd'hui, mukuru gutufasha mukabwira amabanki yuko ateza gukora akazi kayo surtout trade finance bagashobora guforma abantu babo ibintu bizohinduka. Abantu bashimiye, merci beaucoup. Mu Burundi tuvuye muri situation mbi twabayemo kandi imyaka myinshi de generation gushika umenga na busore ntayo tubona iyo tuja byose rero no kwirondera. Hanyuma rero turi muri ibi abantu bari muri urwo rugendo burya imisi yose umuntu aragira ubwoba bwiyagiye kuko ntahazi uko yigira kure ye yavuye niko agira ubwoba bwishi kuko abona ati none ndasubira inyuma ko ari kure ayaja naho ntabona. Niho rero ubwoba buhera. Hajya hariho umuntu afise amahera agenda amarunda akayavunja kuri mashini wari kugaje kuyabika i Dubai. Nico ituma gaha mu gihugu uzosanga hari abantu b'imigwi ibiri. Hariho abasunika dushika n'ingoka n'abakwega. Nico ituma uvuze ikintu kimeze nko kurevolutiona le système uzone immédiatement abipanze kukigwanya. Aha tuvuze voiture électrique hacha tangura indi campagne contre iratagura neza ngo ntibikunda kutavuga kuva ahubwo nyene iciyumvira umuntu akiri ko aravuga gutya ngo ntibikunda barakubwira bati ntibikunda iki ntigikunda neza ikintu cyose uzozana gishaka kugira akunguko uzobona abandi bace bakigwanya iki ntigikunda iki ntigishoboka. Urumva umuntu rero w'umunyabwoba yezita acagira ubwoba. Ivyo vy'amabanki uvuze c'est la même chose. Hano kubwira l'histoire des banques kuva 2020 ndabaziko ziteye n'ubwoba. Urashobora kubura je narabonye ama ONG ama organisme international bose nkaguma mbona bagenda mu miduga nkabona barakora mu gatani $1 0 ginjira mu gihugu cy'u Burundi bazana. Hanyuma umunsi wendagira enquête cyasanga bakopera najye mu banki commerciale ati wewe mbwira banke correspondante yawe nshire kwa y'amadolari hanyuma nshenze amarundi. Iyo banki commerciale igaca yihera ya madevise ibintu bitagira mvura tane kamaro bifise mu Burundi bikaba ari ivyo ifinansa kubera bobo ivyo igihugu ntibabikeneye. Ibintu byose bigira biyangare berbe ntebari bayigize banki commerciale hari sigari ha credit mu privé hari aho wavyumvise ku isi gushika banki centrale banki commerciale ari yiha amahera abantu gutya. Ubu ico nkora no kwankuraja abiyemera kwinvestisa ntaburumva risk mu gihugu ntaburumva imisi yose ategeza gusohora article biravuga ko Burundi ari umuriro burya bibaza ko bigirira ubusa. Abavuga ati les investisseurs ntimugende mu Burundi ni mu muriro udahera bashitse muranza numva bambwira ngo none Burundi bumeze uko ni gute ngo antuka ngo ivyo narinzi sivyo mbonye. Ati burya baranatubwira yuko ngo ahantu hose uca gusanga ari imivyimba mwibarabara ngo umuntu umwe wese yicunda ko ashaka baka ibimvira umurundi je nabajije none igihugu gicafujwe na bene cyo ni bande bazocuhagira. Mu bisazwe igihugu cyawe n'impetso yawe unezerwa ubonye bariko baragihezagira. Hajya tuvuga tuti kame murabona twarigishije abantu tuti ni wambare neza wambara turato biboneke hanyuma tuti none kwambara ikirato gaca uja mu ikaburimbi n'ivyondo kubera ivyondo wanduye imbere y'inzu nta kuntu wopava ngaho imbere y'inzu usohoke ushika ku ikaburimbi ata vyondo ushanyeyo. Urabona
ubu uri kuragenda ku mayerene urabona ko abantu ahari udusantre hose baciye bapava umuganda yabwije ukuri nagiye mbona ishirahamwe risohoye itangazo yuko bijya ari ukugwanya ibidukikije hajya kugira ngo utore umuti w'ikibazo ubanza kumenya wewe ikibazo cyawe esheke wageze mu buzima rero ibintu vy'iterambere ni no gufata urugendo kandi ruragumye ari ya de risque nk'ubu rero abantu bari kuvuga bati sha hari ikindi kiraga kibonetse bavuze haza amavoiture électrique abandi bagacavuga ati genda mfumagira ga station kamwe ubundi ati naje ngira kandi ubundi ati ngira kandi gushika usanga ari twishi muga nk'uburindira ntubona ko buri kurapena uzozubona zaramaze kugwira ziciye haza izitagikwiranye n'imiduga zirenze ko gusa uko babonye bati baratumaranya amahera uno munsi ntibariko baraza dutangura amakoperative abantu bavuze ngo ni ivy'imigambwe nca ndabwira ntibandanya nibabona harimwo amahera bose bazoza kuvuga yuko rero bariko baravuga ngo ngazi ko ari ni nka kampanye mbere bose bakavuga ngo voiture électrique rero vumiriya no kuvumiriya ubu je no muri leta reka twavuze yuko atakugusubira kugura imodoka zindi mekanike buni électrique nizo twavuze abibone ko na presidence ari presidence ariyo yafutanza karorero kama voiture électrique rero ikintu gikomeye gira vision wandisipa imitego yose muhura ucurondera solution ntuze gukritika vuga uti ndabona aho intambamye umutego solution ruyihige none twebwe iwacu mu kabere wumva critique gusa bagaca batahana amakritike bose nta numwe atahanye n'agasolution